Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika irya nino muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyene ngaho muri Canada, ngaho muri Venezuela, Jamaica, abari muri leta zitandukanye zo kuri uyo mugabane, abari ngaho ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, abari ngaho mu Bwongereza, Ubudage, Ububirigi, Ubufaransa, mwe mwese mudukurikira muherereye muri Espagne, Autriche no mu Butaliyano, abari muri Australia, mwe mwese kandi mudukurikira muherereye ngaho ku mugabane wa Aziya mu bihugu bitandukanye, Oman, Qatar na Arabia Saudite, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko, ubumanuko, uburengero n'ubuseruko, mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamuraca ujya ngaha iburyo urafyona no ko kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro vyacu bizaje biragushikira umwanya ku mwanya. Amakuru rero azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi nuko ibintu bibandanya kuba bibi cane. Ndayishimiye yaraciye yivugira ko amahera abategetsi banyegeje azoyahindura ibipapuro. Ndayishimiye afise mugambi ki? Ndayishimiye afise umugambi wo guhomvya abategetsi batandukanye, abategetsi bakomakomeye cane banse kumva ivyo Ndayishimiye yaciye ababwira ko amahera yose bagomba kuyajana mu mabanki, amabanki akaba ariyo ayabika canke ayakontorora. None kuri ubu ngubu yababwiye ko rero azoyahindura ibipapuro, barafyinata bagira ngo ni imikino Ndayishimiye afise. Ndayishimiye ni umuhinga akomakomeye cane, afise benshi bamutekerereza, abajanama biwe nyine baramutekerereza cane, bagenda bamwungura ubwenge agomba gukoresha mu guhindura no kuyobora igihugu c'u Burundi cari carasinzikajwe n'abategetsi babi. Abategetsi babi hakavuga ko harimwo n'umuhisi Petero Nkurunziza, naho badashaka kubishira ahabona kuko Nkurunziza igihugu yari yarakizingamitse, yari nta kintu yitaga ko, kuko yazana ivyo gusenga gusa, ntarabe ngo akoreshe abagabo bijunja n'abapfasoni bijunja bamufashe gutwara igihugu. Kuri Ndayishimiye hose iko bimeze, ukora ikosa arahanwa, arabibazwa nk'uko vyibonekeza, ariko Nkurunziza we ntago yahana. Nico catumye igihugu kizingamikwa n'abakaboko, ndetse n'uwufise ijambo akaba ari we aca agira ico akoze, abandi bose bakabura ico bavuze mu gihugu. Ndayishimiye rero we ariko arahindura igihugu, arashaka kwerekana kugira ko ari aho ashobora kuvana igihugu, haba mu butunzi ndetse no muri politike, akagiraho akivanye naho akishikanye. Ivyo byose rero abategetsi banse kumvira amabwirizwa yo kujana amahera muri banki ndetse no ikoreshwa ry'amahera. Ndayishimiye akaba abona ko wundi mukenyuro afise atari uguhindura amahera. Noneho ayo mahera baciye banyegeza mu nyubakwa, abitse mu bikono no mu mahembe, aho banyegeje mu nyubakwa zabo. Ayo mahera batoyazana ku mabanki, akazoca ayahindura ibipapuro. Harimo amamiliyaridi Bunyoni yaciye aja kunyegeza, ayavanye kuri banki, ayavanye mu mabanki, noneho akaja kwiyanyegeza. Ayo mahera rero bivugwa ko harimo inoti z'ibihumbi 10, iz'ibihumbi 5. Birumvikana nk'umutegetsi akomakomeye cane kandi abikuza amahera menshi, ntago bamuha inoti z'igihumbi canke inoti nyine z'amahera makenya,
ahubwo bamuha inoti igaragara, inoti nini cane, inoti y'ibihumbi 10 canke iz'ibihumbi 5. Izo note rero nizo amakuru avuga ko Bunyoni yaciye aja kunyegeza kuri ubu ngubu, zikaba zarabuzwe irengero ry'aho Bunyoni yoba yaraciye aja kunyegeza ayo mahera. Ndayishimiye akaba avuga ko rero ata wundi mukenyuro afise usibye kuyahindura ibipapuro, nabo bakayahomba ko ntaco azobamarira mu gihe batayazana ngo igihugu kibashe kuyakoresha ko ari itunga ry'igihugu. Avuga ko aribo babandanya gutuma igihugu gikena mu butunzi, ndetse n'abanyamahanga bakaba batariko barizigira kuza kuhakorera ishoramari ritandukanye muri kino gihugu cacu c'Uburundi. Ndayishimiye mu kubikosora rero ariko aragerageza ibishoboka vyose ngo agire ahavanye igihugu, haba mu butunzi ndetse no muri politike agire naho agishikanye. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone tujya ngaha iburyo, fyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri.